bikuru twashyize muri iyi nama nuko twarabiye hamwe ibijyanye n'abimukira badakurije amategeko. Dusanga yuko abimukira batari bakwiye kuba ingorane, ahubwo bari bakwiye kuba inyishu mu bihugu bimwe bimwe, kuko twasanze abimukira naho bagira ibibazo hamwe hamwe aho twasanze baba babakeneye. Nico gituma rero twasanze ko hakenewe amategeko meza cyane yotuma abimukira babandanya bafatwa neza, ndetse hakabaho nuko ibihugu vyoza biravugana ari abantu cyane cyane bakiri bato canke abantu barangije amashuri atandukanye kumbure bataca baronka akazi mu bihugu byabo, ko bakuvugana kugira abimukira abantu bashobora kugenda mu bindi bihugu bashobora kuca bafatwa neza bakaronka n'akazi. Aho mbere twebwe mu myaka iza uzosanga abagenda kurondera akazi bakagenda kenshi bahora bagenda bidaciye mu mategeko baciye mu nzira z'ibintu babi. Murabona ko twebwe nko muri iki gihugu cy'u Burundi biriko biratera imbere, aho amakonvansiyo atandukanye, aho usanga ibihugu byaramaze gusinyirana n'igihugu cacu, aho usanga hariho amashirahamwe mbere ariko arafasha kugira abava mu Burundi bagiye gukora nk'ubuzi n'ahandi bashike bafatwa neza, ntibabe abantu bashika batazwi. Amategeko ivyo bihave, abantu bazoravugana bafate neza, ndetse agateka ka n'umwimukira twaravuze yuko n'umwimukira agiye ahantu ntiyabwirizwa kuba ingorane, yabwirizwa gufatwa neza, ari usubizwa iwabo agasubizwa iwabo atarinze guhonyangirwa agateka kiwe. Ibindi navyo nuko twasanze ku bijanye n'agateka kazina muntu, twasanze ko ari akazi ko kwamizako, na cane cane ko abantu batowe, abantu baserukira bene gihugu baba bafise ijambo, bashobora gushikana kure ijwi ryabo bagahanura ibihugu aho usanga agateka kazina muntu katariko karubahirizwa neza. Ikindi naco nuko twasanze mu byo guhindura ubutegetsi abantu badakurikije amabwiriza shingiro bakabaho gusenyura inzego. Twasanze ico ari igikorwa gihambaye cyane, kuko mwarabonye yuko ibihugu byinshi ico gikorwa cabaye cyane muri iyi myaka, aho usanga gusenyura inzego urenga ku mabwiriza shingiro menga vyari byabaye ibintu by'ubuhizi. Ariko rero ni vyiza cyane rwose ko ahubwo twasanze habwiza kuba les missions préventives. Kenshi ivyo byo guhindura inzego kenshi biba abantu bamaze kubimenya, bamaze kumva ko ari ibintu bitagenda neza, ko hoza haraba rero la diplomatie parlementaire nkuko twabivuze, hoza haragira ingendo zo kugenda gusuka mu mabisi, abantu bagahanura hakiri kare tinyabona turumva yuko abene gihugu muri iki gihugu bidoga kandi bishobora kuzana akarambara, bishobora kuzana ingorane, abantu bagasenyura ubutegetsi kubera ibi nibi. Ivyo rero birakenewe yuko abantu bubahuka bakaza baramama hakiri kare, hakabaho gukinga hakiri kare ibara ritaragwa. Ibindi navyo twaganiriye nuko biboneka neza yuko mu bihugu byinshi usanga imigenderanire zabwiza kugiranira n'inama nshingamateka nyafrika, babwiza kuba imigenderanire myiza, kuko muri ico gihe abantu baraganira bakamenya ibibazo biri hariya n'ahandi, bigatuma rero muri ya ntumbero nyene yo gukinga ingorane abari mu mashingamateka y'ibihugu baba bashikirije bashobora gufashanya n'abandi kugira bitorerwe inyishu ibintu bifata umurongo mwiza. Ikindi naco gihambaye cyane muri inama cabaye nuko twariko turaraba neza, turabira hamwe uko ibikorwa mu kinyamazuru plan d'action y'ibihumbi 2019 gushika 2023 ibikorwa vyari vyategekanijwe 2019 gushika 2023, twabirabiye hamwe turabona ingorane zabaye
ndetse turatanga n'ivyumviro ukuntu vyogenda kuko nk'ibitagenze neza tukaraba ukuntu vyogenda neza muri kazoza aho uburyo butakoze neza tukaraba ukuntu bwokora neza ni ibibazo nk'ivyo twaganiriye twabonye ko bikenewe yuko bisubirwamo bikazokwigwa neza bigategurwa neza kugira abagize imigwi yamaho itandukanye bose batanga ivyumviro vyojamo. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.